Kuwa gatanu heze igenekerezo rya 10 Nyakanga mu 2021 Thierry Niyonkuru yaje mu gisagara ca Bujumbura avuye muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya. Imbere yuko ava mu Rutegama, Thierry Niyonkuru yararonse telefone y'umupolisi yitwa ko ari umugenzi wiwe. Polisi bamwe bazi kw'izina rya Hassan Nimubona, abandi bamwita Hassan Mohamed, abandi bakaba bamuzi kw'izina ry'itazinano rya Love. Uyu mupolisi yamutelefone amusaba ko yomuhitanira intumbaswa. Thierry Niyonkuru yarageze hariya kuri Gare du Nord mu gisagara ca Bujumbura igihe c'isaha 10 z'umuhingamo. Ico gihe aranamenyesha biwe ko ashitse, aca na telefone wa mupolisi kugira ngo amushire za ntumbaswa. Uyu nawe aramubwira ko yozihitaniza ku rugiwe, aho ni kwibarabara rya Bujumbura Musaga, bageze aho kuri station bita Butanyerera, niho uyu mupolisi avuga ko umukenyezi wiwe yategereye yakira za ntumbaswa. Thierry nawe aca abandanya ibarabara, ariko ngo haciye akanya wa mukenyezi ngo akiri kwibarabara nyene ngo azabona bajaji yari itwaye Thierry irakase iragarutse, ciza kumubwira ko Thierry hari abantu bahejeje kumufata bamutwaye, avuga ko banamutwaye nabi cyane. Awamufashe ngo bari mu modoka yo mu bwoko bwa voiture Toyota TI, harimo abapolisi babiri bafashe Thierry bavuga ko arondegwa n'ubutungane. Icadutangaje ariko rero muri bino bintu vyose nuko ibi vyashikiye Thierry tubisanga mu yandi madosiye ndondeza yari imaze gukora ko, aho abantu bahura n'uyu mupolisi yitwa Hassan Nimubona bakaca bafatwa n'iperereza mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Ngaha turafise uburorero nka bubiri twotanga. Mu kwezi kw'icumi mu 2018 hariho abanywanyi batatu ba FNL, uwitwa Theogene Nsengiyumva, hariho n'uwitwa Jean Berkimas Ntakarutimana, hamwe n'uwindi yitwa Ferdinand Muterateka. Aba rero bahuriye ku mugoroba ahantu mu kirabo cyo mu Kanyosha, bafitaniye rendezvous n'uyu nyene yitwa uyu mupolisi benshi bazi kw'itazirano rya Love. Love aragenda, amaze kuhashika haciye akanya gato haca haza abantu bo mw'iperereza, imodoka zibiri, bagenda babambika amapingu bano bantu bose barabajana, ariko bano batatu barabuzwe irengero. Wa mupolisi arasubira araboneka, wavuga yuko yashoboye gutoroka, mugabo ntivyokumvikana ko umupolisi azwi w'igihugu yatorotse abakozi b'iperereza akaca abandanya akora akazi ntihagiye n'umwe amukorako. Mu kwezi kwa gatatu mu 2019 hari umunyeshure yitwa Metusera Hatungimana yagirijwe ko yoba yamanitse za nzandiko zidasinye bita tract ku bipoto vyo mu Kanyosha. Hanyuma atangwe kuronderwa n'iperereza, abona ko atinya ko ashobora kwicwa, niko guca kubo yaraza basaba ko mufasha kuronka impapuro za ngombwa kugira ngo ashobore gusohoka igihugu. Ico gihe abo yatumye baci barondera wa mupolisi nyene Hassan Nimubona, arabemerera ko ashobora kubafasha kurondera passport muri PAF. Ku musi w'uguhura mu gatondo ka kare aho muri Ntwarante 2019 niho Metusera na uyu Hassan bagiye guhura kugira ngo bacajana kuri PAF. Ako niko kanya kanyuma abantu bafise amakuru ya Metusera. Kuva ico gihe Metusera aciye afatwa n'iperereza, gushika ubu ntarigera asubira kuboneka, kandi uyu mupolisi bagira bahure we yagumye yidegemvya mw'itelefone, biraboneka ko ari wo muntu wanyuma bavuganye. Ni gute uyu mupolisi ahura n'abantu bakaca bafatwa ariko we ntiyigere akogwako? Aha rero turafise amakenga ko ari we nyene yateze umutego Thierry Niyonkuru, turafise amakenga ko ari we nyene ashobora kuba yaragize uruhara rukomeye mu bijanye no kumunyuruza.